intambara zozo zirahari muri inose. Jewe ndakunda kubivuga, iyi si turimwo ni y'abandi. Nababwiye ko twatsa indaro ahasi wacu, hafise uwundi mwama haganza, kukugwanya biroroshe. Kandi burya abubaha Imana bagendera mu kuri no mu kugororoka, Satani nibahagurukira kuruta kugira ngo nyene ababuze kubandanya urugendo. Ariko unesha azokwambikwa impuzu zera, ngo azohabwa kuri manu yanyegejwe yabitswe twebwe tutariyeko, ariko hariya mwijuru yanyegejwe idasanzwe, apana imwe barya mu bugaragwa. Izo bari manu idasanzwe, mu yandi majambo tuzogira ibidasanzwe. Unesha rero twihutire kunesha. Nukuri usomye muri Bibiliya ukaraba ivyo bamukoreye kuva mwijoro, bazana amacumu n'amahiri, baza gufata umwami Yesu nk'umusuma, nk'umwambuzi, kandi atakibi yakoze. Arababwira ko twabana namwe mu rusengero, jewe ndabigisha mu rusengero ko mutaje kumfata kijya gihe. Bamwubahuke. Ukabona ukuntu basemereye ngo nabambwe, ngo ariko harekugwe umwambuzi yarabohewe, kwari kibanda umugarariji, yari yaragararije intwaro y'Abaroma. Baraba akaba ari we basemerera ngo narekugwe, ariko Yesu abambwe. Ukaraba ukuntu yatwawe n'abasoda, abasoda ba Kayafa, ngo baciye bamuhaba abasoda 200. Usomye hariho Bibiliya nasomye bavuga yuko abajya abasoda baciye bamukikuza bamurinda, ari nabo barimwo abamukubita, ngo bashika 200 ku muntu umwe. Bacunze umuntu umwe gusa 200, bamwe bakubita, abandi basunura, abandi bagiruka. Uravye ibyabaye, nukuri Yesu yarakoze kwemera, yarakoze kuvyihanganira. Hari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo Yesu ngo yaruguruye inzira abasambanyi barayicamo, ngo Yesu yaruguruye inzira imboregwa zirayicamo. Aravuga ngo Yesu yaruguruye inzira abicanyi barayicamo. Haleluya, Yesu yaruguruye inzira.